Woba waruzi ko TikTok application ikoreshwa cyane ku isi yose idakoreshwa mu gihugu yavuyemwo? Ego cyane mu gihugu cy'Ubushinwa arico gihugu nyene cakorewemwo TikTok, nta munyagihugu numwe yemerewe gukoresha urwo rubuga rwa TikTok nkuko twebwe turukoresha. Ushobora kwibaza ati kubera ko Ubushinwa bwahagaritse TikTok mu gihugu cyabo kandi aribo nyene bayidesigninze, ati kandi nibihe bindi bihugu vyabujije urwo rubuga mbehoho vyo bavyavuye kuki? Muri iki kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kurabira hamwe impamvu ivyo vyose vyabaye, mbe ni kubera iki Ubushinwa budakoresha TikTok nkuko twebwe tuyikoresha, mbeho hari ibindi bihugu vyabujije TikTok, mbe muri Afrika ho babivuga kwiki? Iyi ni nkuru irimwo ubutegetsi, umutekano no gukingira amakuru y'abantu mu buryo bukomeye cyane. Niba utarabikora kandi subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Iyi Olivier Media ni kaze. TikTok yakozwe n'ishirahamwe ryitwa ByteDance ryo mu Bushinwa mu mwaka wa 2016. Ico gihe TikTok yatanguye yitwa Douyin. Mu nyuma iryo shirahamwe ByteDance ryayikuye mu Bushinwa rimaze kubona yuko mu mwaka umwe yari imaze gukundwa mu gihugu cyose kuko igihugu cy'Ubushinwa ni kinini, itegura ukuntu yo yagurika designinga ku buryo buhambaye iyishire ku isoko mpuzamahanga. Muri ico gihe basinyaniye amasezerano akomeye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa, bategura kuyishira mu bihugu vyose vyo kwisi. Uyu munsi TikTok ikoreshwa mu bihugu birenga 150 mu ndimi nyinshi ndetse no mu bantu b'imyaka yose. Ariko naho yamenyekanye cyane hari ikintu kimwe gitangaje kandi gitangaza benshi. Uti ni kubera iki mu Bushinwa badakoresha TikTok? Mu Bushinwa TikTok ntiba nkuko twebwe tuyizi hano iwacu ndetse no mu bindi bihugu vya Afrika. Aho gukoresha TikTok abashinwa bakoresha application yitwa Douyin, ariko n'urubuga rusa cyane ku rwego rutangaje na TikTok dukoresha hano iwacu. Impamvu nyamukuru yatumye TikTok idakoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa nkuko twebwe tuyikoresha, Ubushinwa bugenzura cyane internet n'imbuga ngurukana bumenyi ku rwego ruhambaye. Leta y'Ubushinwa ntishobora kwemera yuko urubuga rugenda kugenzurirwa mu kindi gihugu rukaza gukoresherezwa mu Bushinwa. Hano dushobora kutahumva neza, ariko reka tuhasigure neza. Application imaze gufatisha isigakoreshwa n'ibihugu vyinshi ntibifise database mu gihugu kimwe. Application nk'izo ziragira ibirindiro muri Amerika, zikagira ibirindiro mu Bwongereza, zikagira ibirindiro mu Bushinwa, mu Burusiya no muri bindi bihugu rutura bikomeye. Rero mu gihe ibindi bihugu rutura vyo hanze bifise access mu bihugu vyabo harimo ama database ya TikTok, bishobora kugenzura bikabona ingene mu gihugu cy'Ubushinwa iyo application iri kirakoresha, bigashobora gukura y'amakuru ya politike, amakuru ya bene gihugu ndetse n'ibindi bintu vy'ibanga. Ivyo rero Ubushinwa ntibubikeneye, ntibubikunda. Iyi ni impamvu imwe yatumye Ubushinwa bwanka yuko application ikoreshwa hanze y'ibindi bihugu igenda kugenzurirwa mu bihugu atariyo izokoreshwa mu Bushinwa. Ico gihe iri shirahamwe rya ByteDance rimaze kudesigninga TikTok, ryasinyaniye amasezerano akomeye cyane yuko TikTok izokoreshwa mu Bushinwa, nimba yokoreshwa nkuko no mu bindi bihugu ikoreshwa ibwirizwa gufutwa burundu. Nico gituma iri shirahamwe ryemeye yuko rizokora imbuga zibiri zimeze nk'izisa ariko zitandukanye uko zikoreshwa. Mu Bushinwa bagenzura imbuga cyane, nico gituma mu Bushinwa application bakoresha yabo yitwa Douyin sana TikTok ifise amasaha make yemerewe gukoreshwa n'abana, kandi hagaciro ubumenyi ku rwego rutangaje, hagaciro ikiremwa muntu ndetse ica ku bintu byinshi bya science n'inkuru zubaka zituma umuntu yiyubaka. Mu gihe TikTok dukoresha muri bino bihugu by'iwacu nka za Afrika, ushobora gucisha ko ibintu wambaye impuzu nto, wambaye uduhuzu two munsi, uri kuratukana, ndetse iyi dukoresha hano iwacu nta mategeko ikoreshwa uko ishatswe. Mu yandi majambo TikTok y'isi yose ntiyemerewe kwinjira mu gihugu cy'Ubushinwa nkuko leta zindi zivyemera nkuko ino iwacu tubibona. Ibindi bihugu vyabujije TikTok hatwovuga nk'Ubuhindi. Mu mwaka wa 2020 Ubuhindi bwarabujije TikTok burundu ku mpamvu z'umutekano, nkuko hari imbibe Ubushinwa n'Ubuhindi bidakunda guhurizako, ndetse ku kibazo cy'umutekano w'igihugu n'amakuru ya bene gihugu ashobora gusohoka mu Buhindi yinjira mu Bushinwa. Igihe Ubuhindi bwafata ingingo yo kubuza TikTok umunsi umwe, urubuga rwa TikTok rwahomvye abantu barenga imiliyoni 220 z'abantu ku munsi umwe. Aha twovuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nyene, nubwo urubuga rwa TikTok rutabujijwe burundu, ariko hari abantu batemerewe gukoresha urwo rubuga. Aha twovuga nk'abakozi ba leta, cyane cyane abakora muri White House n'abandi bakozi bakora mu nyubakwa za leta, cyane cyane za politike n'iz'igisirikare. Aha mbere muri Amerika ho birakomeye cyane kuko hashobora kugera n'igihe mu minsi za TikTok bayakayugara nkuko vyagenze mu Buhindi bakayugara burundu.
aha twovuga ibindi bihugu nka za Pakistan, Afghanistan, Iran, Nepal, Ubwongereza ndetse na Canada. Navyo ivyo bihugu abanyagihugu baremerewe gukoresha, ariko nta mukozi wa leta cyangwa umunyepolitike yemerewe gukoresha ubwo rubuga. Ibi rero biva ko ibihugu vyinshi bidasangiye imico n'igihugu cy'Ubushinwa, ibirimwo bifatwa nk'ibituma ugwaruka rutindero ndetse no gutinya gutakaza amakuru y'umutekano yinjira mu gihugu cy'Ubushinwa mu buryo budateguwe. Ushobora kuyumvira ati mbe ibi vyose kuri twebwe abanyafrika bisigura iki? Nta nyigisho twobikuramwo, twobifata gute? Iki si ikibazo cya TikTok gusa, ahubwo n'intambara y'ubuhinga n'ikoranabuhanga ku bihugu rutura n'ibihugu bikomeye. Baba barinda amakuru y'ibihugu vyabo, ubutunzi, ingeso z'ugwaruka n'ubuyobozi bw'isi. TikTok si urubuga gusa rusanzwe, ahubwo ni intwari ikomeye mu vyerekeye amakuru n'ingaruka ku bantu. Kandi naho tuyikunda cyane, dukwiye kuyikoreshanya ubwenge, kuko ni urubuga rukonsoma ivyiyumviro ku rwego ruhambaye. Ariko muri kano kanya reka dusubiremwo amajambo make. Kubera iki TikTok yakozwe n'Abashinwa ariko mu Bushinwa ntibemere ko ikoreshwa nk'uko ikoreshwa mu bindi bihugu? Aho kuyikoresha, kubera iki bahisemwo gukoresha application ya Douyin igenzurwa cyane na leta, kandi hariho ibindi bihugu bahaye TikTok yo ntigenzurwe nk'uko iyo Douyin ikoresha. Ibihugu nk'Ubuhindi, Amerika n'ibindi bihambaye vyabugije canke biriko birayigwanya kubera umutekano n'amakuru yavyo. TikTok si imyidagaduro gusa, ahubwo ni igikoresho gifise ingaruka zikomeye cyane ku isi ya none. Aha twovuga nko kuri tekinoloji, ku mutekano no ku gisirikare. Ikibazo nyamukuru rero gisigaye ni iki? Twebwe abanyafrika dukoresha TikTok, tuyikoresha gute? Tuyikoresha nk'inyigisho canke nk'igisamaza gusa? Ukaba ukunda ibiganiro tubashikiriza, ntibagire kugira subscribe, kurikinga ndetse no gusharinga amavideo yacu. Naho utaha.